ndabaramukije abakozi ba Bujumbura TV nirindi teka kuri twege gusubira kuza kuyaga namwe nirindi teka gusubira kuza kuvugana namwe turasubiye kubashimira kandi cyane ukungene mu mandanya muduhitamo mu bandi benshi mu kugira subscribe share kuma video tubandanya tubereka kuri YouTube uno musi nkuko vyama sindiko ndivugana ndafise umutumire n'umurundi mugabo akaba yavuye mu bihugu vya kure vyishi arabitubwira reka tumwakire turabakiriye cyane murakoze cyane nanye ndabahaye mwiriwe kwizira nkaba nitwa Macmelo nkabamva muri Canada mu gisagara ca Ottawa ubu nkabambarizwa hano i Bujumbura mu Burundi. Macmelo n'umuririmbyi w'umurundi avuye i Ottawa muri Canada amaze igihe kinini muri industry y'umuziki. Macmelo igihe gito ubumaze ngaha mu Burundi uzanye bishasha uje kuturamutsa uje kuramutsa umuryango nigiki yani nikikuye i Ottawa ukaza mu Burundi. Nkuko bisanzwe nama ndabikora buri mwaka imbanje gukora kazi yanje y'umuziki no kuramutsa abajyango n'abagenzi muga gikuru ni gukora umuziki kuko niko kazi kanje sanzwe nkora. Macmelo ntagiye kinini giheze twumvise yuko mwashoboye kuronka akaryo abantu benshi batararonka kugira performance hamwe na Diamond kuri meme stage. Ikibazo canje ni cahe kintu cabunguye ni cahe kintu byabafashije kuba mwarashoboye kurira kuri stage imwe n'umuririmbyi yoba yemewe muri kano karere ka East Africa. Gukorana na Diamond nagateka kuri jewe kandi nagateka kubasanzwe bakora umuziki w'ikirundi kuko novuga yuko namahigwe noba naragize gukorana nawe kuko numuhanzi asanzwe azwi cyane muri East Africa. Vyinshi novuga nuko vraiment nagerageje gukorana nawe kandi abantu ivyo nabahaye bakabishima gose kuko nivyari bisanzwe ka meme ni giteramo cyari citabiriwe n'abantu benshi gose kandi bavuye mu mihingo itandukanye. Wotwibira akabanga ukungene vyageze kugira ngo ushobore kwisanga uri kuri stage imwe na Diamond? Nabwo vyambayeho comme surprise kuko ni ibintu vyari biteguwe nkuko bisanzwe bizwi muri Canada canke America. Ivyo birazwe yuko ndumuririmbyi wa mbere novuga wa mbere hariya wo muri East Africa aririmba mu Kirundi n'igiswahili. Nico gituma turetse na Diamond hariho nabandi banzo muri East Africa baza gukorera ibiteramo hariya bakandondera ifo yuko bancaho kuko sanzwe inza karere kandi muri East Africa abantu bahariya baranzi cyane. Nico gituma banyikoraho kugira nanje mbe ndimwo peut-être kugira ico giteramo citabigwe n'abantu benshi batandukanye. Mu yandi majambo nuko Diamond yoba yabarondeye kugira mushobore gukorana ico giteramo i Ottawa? Si Diamond yandondeye nuko Diamond nawe nyene ari mu batumire. Ni kuvuga yuko ico giteramo hariho abari babiteguye. Ubwo abo babitegura nibo baturondera. Ubwo rero jewe tukaba twari kumwe na Diamond kuri stage imwe twariceranye umwanya muremure turaganira ibintu bitandukanye ama projet menshi ari mu nzira to. Uvuze yuko mwagariye ibintu bitandukanye twaba tuzi yuko uri muririmbyi na Diamond kaba ari muririmbyi tworindira akazi muri kumwe vuba cyane. Sinovuga vuba cyane gusa n'ibintu biri mu mupango turacabipanga kuko nawe nyine asanzwe ari busy arafise amashow ari karakora amaturno muri Tanzania n'ahandi. Ni kuvuga ubu nta mwanya araronka ariko biri muri gahunda dushobora gukorana nawe canke tugakorana n'abandi. Ni Macmelo turi kumwe ari mu Burundi aje gukora akazi kiwe ko muziki nkuko vyama. Ni Macmelo vuba cyane aheruka gukorana na performance kuri stage imwe na Diamond. Macmelo uri mu Burundi uje gukora akazi hari umuririmbyi w'umurundi canke abaririmbyi abarundi woba utegura yuko muzokorana featuring? Kuri no tour je pense pas nabwo ndigera mvugana n'abaririmbyi ba hano yuko gusa kuvyo negura kubikorana cenye kuvyikorana kuko ni indirimbo nkeneye kwikorana je nyene. Na muririmbyi nitegura yuko tuzokorana ubu naho bishitse naho no bibamenyesha. Tubandanya tubibutsa yuko muri kumwe na Bujumbura TV ico dushaka n'ama commentaire yanyu ku ma video tubandanya dushirako kuri channel yacu ya YouTube. Tukaba dukeneye kubona ukungene mubona ibiganiro tugira mubandanye mugira subscribe mugire na share kugira ngo tubandanye turyoherwa. Reka tugende mu tubazo tw'utuntu n'utundi. Macmelo mu Burundi kuva ugishika nivyahe vyo kurya warukumbuye watanguye gufungura? Ibiryo natanguye gufungura cyari gitoki
ubundi ngo ndi gitoke kirimwo irengarenga kirimwo n'ibiyoba bisyeye ndabikunda cyane nivoka ku ruhande. Makumero mwarigeze gukorana indirimbo na Emerson ntihenze muga kuva mushitse twarumvise yuko mwagiraniye accrochage byo bari byo me twabaye nk'ababurana kameme. Vuze accrochage nuko muba mwarashwanye? Oya nabwo twashwanye twaraburanye habuze communication yarabuze twaraburanye. Kabazo kanyuma Makumero umuririmbyi kazi w'umurundi muri kano kanyu ubona yuko ariko arakora n'umuririmbyi w'umuhungu ubona ariko arakora yo barinde? Mu bakobwa bariko barakora je pense pas naho hari kabisa gusa mu bahungu novuga yuko ari jewe kuko nije ubundi muri studio ndiko ndakora cyane. Makumero reka tubashimire akajambo twavuga agasunika rugi ku bakunzi ba Bujumbura TV ku bafans bawe wabwiye iki? Ico no babwira nuko bitege bishasha bitega amasho yani ngiye kubazanira ibintu bishasha gose kabisa kandi ndifuza yuko twohurira muri show ziri imbere ngiye gukora tuzohuriremo turi benshi kuko zizoba ari indirimbo zishasha gusa n'izindi bamenyereye yani ni ibintu bishasha gusa nzoba ndiko ndabaha. Makumero turabashimiye cyane. Merci namwe murakoze. Turabashimiye kandi tusubira kubibutsa kugira subscribe ku chaîne yacu ya YouTube ni Bujumbura TV, Instagram Bujumbura TV, Facebook Bujumbura TV, mugende na site web ya Bujumbura TV ni akaburungu Bujumbura TV akaburungu.com. Murakoze cyane kuri micro ya Joe Darlene, kuri kamera ya Scott. Imari bazigami bahezagire. Ciao ciao.